Hello best fam, I hope you all are doing great. On the mic ni nitsigama nobera nkuko mubimenyereye nkabanda bahaye ikaze kuri Gasonga Bugari Show aka DJ-PHILBYTE. Uno munsi turi kumwe n'uwo bita Kizigenza akaba ari na membre wa Runtown Djs akaba kandi yaje ngaho kugira ngo atubwire un peu plus sur lui-même ndetse n'ibyo asanzwe akora anatubwire na surprise ya edition spéciale ya Buja Vibes volume 7 ari mu gusohora mu bane natwe. Kizigenza no gufata no kuja yo DJ-PHILBYTE Runtown Djs uyu munsi mama uyu munsi Turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Mutwidondora. Nitwa DJ-PHILBYTE benshi banze ku izina rya DJ-PHILBYTE aka The Vibe Machine aka Kizigenza all the way from Runtown Djs. Okay. PHILBYTE kubera iki kuba umu DJ? Kubera yuko kuva nkiri muto nahise passion yanje ari umuziki, arakunda umuziki cyane, so ubu DJ niko kazi kaciye byose bihura na passion yanjye. Yes. Ese kuva ukiri umwana uravuga ati nzo umu DJ canke nzoja mu ndirimbo? Nkiri umwana na sinarinzi exactement icyo nzokora, mugana nzi ko nzokora muri domaine y'umuziki. Sinarinza umwuga uwo ari wo swat ko umuririmbyi kugira iki nzi ko nzokora muri domaine y'umuziki. Ego akazi kawe ku DJ ugakundira iki? Kubera yuko hambavu yuko jemba ndiko ndaryoherwa n'abantu mba ndiko ndavugiriza umuziki n'abantu, so turasharing umunezero. Watanguye ryari carrière yawe y'ubu DJ? Natanguye kuvyiga muri 2012 mugana natanguye kubikora neza muri 2013. Turi muri 2022 ndi sûr hari ama changement yagiye araba surtout mu kuntu udija canke uvuza n'izihe changement nk'imwe canke zibiri wowe ubona zabaye? Kera nkitangura hari ukuntu ukiri muto ubushaka kuvuza bya bishushe gusa bya abantu nyene bigezweho cyane, mugabo plus uko ugenda urakura niho ugenda ubona ko hari n'imiziki ya kera iryoshe ucumenya basi kuvugiriza abantu bose. Kera navugiriza ugwaruka cyane, mugabo ubunye uvugiriza abakundi bigezweho abakiri bato, ariko ubunye aho ntwara hose naho ntwara mu batama ba 50 ndashaka kubavugiriza umuziki mwiza kandi bakaryoherwa. Ego abantu bose bagitangura ubukiri mushasha mu mwuga urakubita swata nyinshi, utubwira swata imwe wawe ukabakubisa swata. Hariho nk'ibiraka ubona tuye nk'aba artiste aba DJ cyangwa abaririmbyi, hariho nk'ikiraka ubona kije kona afishe bazanye umuririmbyi azava hanze ukumva ko wipfuza ko yako iyi show vraiment yabyakunda vraiment byongera nanje kuyibamwo. So nico novuga ko no kwita amaswata. Hariho isho hari umuririmbyi nkunda cyane muri Tanzania yitwa Harmonize, so hariho show yiwe ya mbere igihe azino nibaza ko yabaye swata. Nari nipfuje ko noja muri ico giteramo. Bon ico gihe abari bagiteguye barandondeye mugabo ntitwashoboye guhuza ku bijanye n'amafaranga, so zarambabaje mugabo nga quand même novuga ko ahugeze ubu biraruta kure ni nk'agashumbusho. Hari kera ubunye ni sawa, ubu aho tugeze turashima. Runtown Djs haro interview mwakozemwo muravuga yuko ntimuri aba partenaire gusa muri team muri umuryango. Wewe Runtown Djs uyikundira iki? Kuba uri muri yo ni kihe kintu vyongora mu buzima bwawe? Turetse ko turabagenzi, nibaza yuko twararengeye n'ubwo bugenzi, ubu turi nk'umuryango nkuko twabivuze. Jewe ndashobora kuba mfise ikibazo, nibaza ko abantu ba mbere bagitahura canke bashobora kumfasha nkuko jewe basi nkuko je nabandi ko ndifasha, sinzi ukuntu bisigura, birarengeye ubugenzi, ni family. Ndazi yuko ikintu cyose nabankeneye barahari ku bwanje. Biraryoshe. Muri interview mwakoze muri umukubito nimba ntihenze mwaravuze yuko ikintu udakunze kuronka cyane n'aba sponsors. Habaye hariho umuntu ashaka kwinvestisa akavuga ati nubafasha gute mwebwe? Ni gute umuntu yofasha aba DJ canke en particulier Runtown Djs gutera imbere? Bon toye nka Runtown Djs dufite imigambi myinshi, imigambi ijanye n'ibisanzwe dukora. Deja barabona nk'ubu twege turamaze kugira kuri hariho level tugezeko, hari n'abandi hari n'undi gwaruka abakiri bato bipfuza nato kugira aho tugeze. So turipfuza nko gukora dufate nko kwigisha abandi, muga kwigisha abandi bisaba yuko wawiteguye, wateguye ikibanza, wateguye ibikoresho. Turifuza aussi gukora ibiteramo byinshi bitandukanye, turifuza natwe
dufite imigambi myinshi umuntu yifuza kudufasha turamuhaye ikaze irakeneye muze turamuhaye ikaze aze turimo presenter yose kandi iranditse turindiriye juste baze bariteguye DJ-PHILBYTE nayehe makalite atatu bibaza yuko umu DJ wese abwirizwa kuba afise amakalite atatu iya mbere uteza kuba muri positive kuko ntuja kuvugiza umuziki abantu bashavuye ubwiza ko ufise iyo vibe exactement icya kabiri utegeza kuba uri umuntu yumviriza cyane umuziki kandi yumviriza imiziki y'ubwoko bwose apana imuvuga ati ngo je nikundira reggae ngo nukuri umurasta ngo je uteza kumviriza imiziki yose kuko ntihabura akantu ukuramo ngaha ukakavanga n'akabikacu usanga yes icya gatatu naho ni bazana mugira iki gukunda ivyo ukora ufite ukunda ikintu ukora unagikora neza ufite iyo ukunda ikintu ukora ni wowe ntubibona ko ari akazi ubona umengo kuri iryohe je ni umushahara wanje wa mbere by the way nabonye umengo bampembeye ubusa kubera baryohewe kwa ntibona akazi jave aho urashobora kumpemba kubera ko ndiko ndaryohera abantu mugabo après nari nkiri umunyeshuri urumva sanga amadepense ntari bwawe menshi ubu ni ataye ufite amaresponsabilite menshi so bakeneye kuronka agahembo mu byo wakoze yego duhagaze kuri ivyo nyene vy'agahembo eske aba DJ turabona barabatumira ama evenement bakaja kumixa mu mutwe wacu twibira yuko nubwo buryo bwonyene baronka mu mahera ho bariho ubundi buryo umu DJ yinjiza amahera byose bivana mu DJ kuntu ajira carrière yiwe sibyo kuko je hambavuye ko mu DJ hambavuye ko mu artiste ndi mu entrepreneur sibyo ndaraba ikintu kiba gikenewe muri domaine yanje agishikiriza abantu cyangwa agiproposa hama nkaraba ukuntu ushobora kugikuramo inyungu so diko umu DJ rero kubwiwe ushobora kuja ngaho avuga ati ngo je mvuze umuziki gusa no uteza kwimbira utuntu tunukora ku ruhande kugira ngo ushobore ku inyungu ya plutôt income zawe nyinshi kuko na materiel dukoresha irazimvye cyane nagurirwa ngaha deja urumva wishinze amafaranga juste ngo ubu DJ usanga bikugoye woguma handi nyene wonyinjiza ugakoresha ukinjiza ugakoresha DJ-PHILBYTE kweki wahisemwo gukora indirimbo zawe hejuru yo kumixa iz'abantu kweki wahisemwo gutangura gukora iziwawe ubwa mbere na mbere je me suis rendu compte ko ndabishoboye sanze ko ndabishoboye icyo ntabikeneye d'abord ikindi naco hariho ukuntu je ubwiwanje nashaka harageze aho tugiranira amabifu n'abaririmbyi kora ko tutabavuza tagira iki je nanje ndiyumvira ati eske ni iki nshobora guproposa ni iki nanje noterera muri no rugamba rwo guteza imbere umuziki gati je nka experience yo DJ fise nkoranye no muririmbyi muri studio bishobora kuba bizotanga ikindi kintu bikerekana ko hariho bwa ubumwe deja mugabo hariho nakujya kuntu umuririmbyi araririmba mugabo je nk'umu DJ ndafise iyindi façon yo kwaborda umuziki itandukanye niyo muririmba nawe arafise indi façon yo gukora so tugiye hamwe tugashira hamwe izo experience zacu resultat izo tuzakuronka ntizakomera cyo kimwe no gukora wenyine cyane no gukora jenyine so diko yes nico twakoze nico nagerageje kica kirakunda gushika no nizo nkora yes inspiration iri nyuma ya EP yawe niyi EP umugambi wari kwinjira muri game rero official official kumixa bya bindi kuba umuririmbyi ego hama aussi hariho nashaka ko ndumu DJ mvuza ama style yose nko nakubwiye hariho no kugira ngo ngaragaze ama style yose mvuga ko mvuza ugiye kuyumviriza urumva ko harimo ama style menshi atandukanye hariho indirimbo y'urukundo harimo rap harimo drill harimo n'ikirundi so diko nashaka guproposa iyo izo style zitandukanye kubera ko quelque part bira represent icondi ivyo nkora yes I believe kuri multi talented actually ko na warashoboye kugira ibintu byinshi bikava mu muntu umwe hari nande mataramutarambe tugirira ngaha c'est mesh cyane navyo nkora nitangaza sometimes wow tugire nka talent imwe abantu bataze kufise je ndakora voice over voice over de publicité et tout nyuma publicité isanzwe canke no mu bindi bintu muze wana nkujyanye iyo bakeneye kwamamaza nka company ikeneye kwamamaza product avuga ryajwi cyo ni kimwe hama aussi genda mu content digital content creator hama aussi ndactinga neza Kasi ndabwa kubona ibintu byo kwactinga ndactinga ivyo ntindahagera ndacari ko ndipanga ndabibona ko navyo ndabikunda cyane yes nandi matara rero ntamvugira ngaha yose ni impano gusa umunsi DJ-PHILBYTE iyo mufise programme yo kuja kudija ahantu eswe indirimbo uzitora mbere canke ugendera kuvyo uri kurabona ugacubavugiriza izubona
nuvuga niziko zirabaryoherwa cubandira muri iyo nzira nyene ukora byose uritegura dava nkuko nakubwiye kare imbere yo kuja gukora ahantu ubanza ukabaza ati haza kuba ari bande quel genre de public umaze kumenya public ufise ucutegura indirimbo wumva ko zijanye n'iyo public muga en même temps ugeze kuri terrain hari ukuntu improvise c'est normal niko kuba umu artiste nukora bya bindi mood nawe guca wiyadapt ukacongera tundi kuko ugati nimba bakunzi bashaka bakundana yindi gacushiramo bikaca byinjiranamo hari gutera sota igihe nizasata bavuga birashika niyihe uravye ku kuntu ku ndirimbo kunze kuvuza niyihe ndirimbo itigera ibura na rimwe iri kuravuza muri rusange hari indirimbo zitigera zibura muri pate zo ngaha mu Burundi ndawe nimwe mugeye ni yakera nizo nyene za kera dufata hariho Sister Bettina sivyo hariho Pesapare ijisho nako ndiyumvira hariho Tagomago hama hose hariho nizo ngaha anye zimwe z'ikirundi za kera abana nka zimwe za higa hariho nk'ijyanye dufate Sama Wahunja ahubwo hari ibintu bavuga ngo iyo umu DJ ashaka ko mutangwa atangura kubabwiriza zya ndirimbo z'ikirundi tuba dushaka ko bataha mu bisanzwe tuba dushaka wamaze kuvuza ibintu byose bakunda bazi ubwo ati mu kurangiza neza pour terminer en beauté caduhereza akiwacu gereza kukiwacu comme ça umuntu wese avuga ati dufate wa wundi bose adakunda byandi by'abazungu byose araza gushikirana muri quand même natanze kirundi so sukubirukana kuko ibya muziki w'ikirundi nawe uraryoshe cyane ufite uburyohe bwawe so nivyo iwanyu nyene exactement gusa nuko abantu babyifashemwe ko tudushaka je naje niko nenda bizi ushaka kwirukana gushiramo slow baca bija Celine Celine Dion ni tiyo DJ-PHILBYTE ni hehe iyi carrière imaze kugushikana utaruzi ko washitse ndamaze kuzunguruka igihugu cyose ndamaze kuja mu ntara zose ni ikintu ntarinze ko cobaye kandi byose byatewe n'umuziki byatewe na carrière n'akazi kawe icyo nicyo kintu nishimiye cyane kandi bazayo ko biracari intango yes ego ubuzi bwose burakeneye gutera imbere n'ubwo ibintu byaba bimeze neza gutama hariho ahantu hakenewe gutezwa imbere kurusha wowe uravye uvuga nti akazi k'ubu DJ mu Burundi nihe ubona ko hagikeneye guimprovinga hari byinshi byo gukora hari byinshi cyane kubera yuko muri domaine yacu hari ukuntu tutagira ituri bien organize nk'abandi organize muri sense yuko usanga dufate abartiste twese mu bisanzwe twese turaba abakora théâtre abakina film twese turaba artiste mugabo turi éparpillé c'est-à-dire aba DJ bakwabo abarimvyi bakwabo nase gufatira ku DJ gusa kuko no bandiko ndi limit ico kintu ni kibi cyane ifa ko tuja hamwe harazindi nguvu tumaze kuja hamwe niho dushobora guproposer rero projet nziza tukapropoza projet muri guverinoma akavuga ati okay namwe rero tukabereka ati uburyo by'iwacu byunguka guca bimeze uko bitonze uko nguca mu dufasha kuko kwama tuko turakoma induru ngo ntibadufasha tutaraja hamwe natwe exactement kuko ntavyo bazi arakeneye rero ko tubibereka tugene tubikora tiburya bwe iby'iwacu bimeze uko bigenda uko hama badufasha nico kintu nibaza ko umuntu afise ubwo bushobozi aza kubibona nitwegene nibaza ko bihera dabo kuri twebwe nkaje bafata iyo initiative abandi bazogira nibaza ko ari nayo mpamvu nabana natangwe gukora umuziki namaze gukaya iyo pont hagati y'aba DJ n'abaririmbyi uko je ndakora nkageza aho nshoboye maybe n'ubundi nazoza uko nyene ninde akwanspira mu buzima busanzwe bwa misi yose mu buzima busanzwe bwa misi yose abavyeyi banje ni gute bakwanspira kubera ngiye kuraba ukuntu bashoboye kuturira amashuri bashoboye kuturera n'umushahara abakozi bari turazi kugoye so abavyeyi banje baranyenspira kuri courage bafise hama mu bijanye n'akazi peut-être biri différent mu buzima bwa misi yose n'abavyeyi mugabo mu kazi ni inspire n'abakora nk'ivyo nkora mugabo amaze gushika ahandi hantu of course ikibazo ndakunze kukibaza surtout abaririmbyi n'abastar bishitse baguhaye novuga ntiyo chance canke sinzi ukikangura uri dans le corps y'umuntu azwi akora peut-être nk'ivyo ukora canke aririmba wohitamwo nde bon icyo kibazo kiragoye kubera ko je nshaka kuba jewe nyene ujya muntu anyenspira mbona ko ageze ku yindi level yo hejuru nipfuza kurenza hajya nawe shaka dabonda hashike hajya ari ndaharenga kuko nibaza yuko nimba we yarakoze bijya hari wundi azokora ibirenze bijya ntitwari tuzi yuko hoje umurinzi nka Bana Boy muri Afrika sibyo
ngira ngo Burna Boy atarakora bijya amaze gukora hariho twemera yarafise ahantu yagarukiye so du coup simbona ko no kwishira mu kuba ari kwilimita no kwilimita justement DJ-PHILBYTE tubona hehe mu myaka 5 iri imbere nibona ku rundi rwego nibona ndi wa mu DJ nabaye bitumwako sigenza no guserukira igihugu mu mahanga hama hose ndibona ndiko ndafasha nanje abandi kuko jewe ndazi kuntu byangoye kugira ngere hano so ndifuza yuko maybe batoyi banje ni kwa gutransmeta ubumenyi wavuga ubumenyi ico nshoboye vraiment ni naba maybe nta buryo noroha bwo gufasha bose ariko ndashaka gutanga ubumenyi nkuko bivuze hama hose nyene turifuza ko sijeje nyene ndifuza yuko umuziki canke l'art en général zo yamaze gutera imbere mu gihugu hama je nanje ndiko ndi muri benshi bakora ibishoboka kugira ngo dushoboye yego ni yihe ndoto yawe y'ibisazi indoto yanje bisazi niyo kuzuza stade dufate ngaha iwacu stade ya mbere ifite capacity yo kwakira abantu benshi bashoboka baje kuraba baje kumviriza baje kora gitaramo ciwanje nzoba nakoze ndetse nateguye ndi kumwe n'abandi baririmbye mugabo dore gitaramo twateguye kugira natwe twerekane ko dushoboye DJ-PHILBYTE ariko kucaho gasonga bugari cyane kira gose hariheze imyaka amezi imyaka vraiment kuko no muhira ntako tugifise donc ni kera cyane nkiri muto dusozera wohitamwo muri rya EP yawe harimo indirimbo zitandatu duhitiremo iyi ukunda kurusha izindi bitiririmbiye zose ndazikunda zose zibana mood ndi gendera kuri mood rimwe rero ega bash no mustaze muri mood yago ko navuze muri ya mood ya mixtape naza ko ari ndirimbo y'ikirundi gati erega mutama ya misore yawe yikundira kayoga gusa ubabwire byinshi ari kugume wibuka bikundira kayoga gusa bahizo bikundira Indirimbo narayibonye muri Runtown mwakoze nka Runtown Djs muri kubigira hamwe biratesa nkuko nawe babwiye rero hari surprise DJ-PHILBYTE yaradufitiye niko agira tubwire mu mwanya n'ibintu bishoshe cyane reka ndamuha kajya bitubwire so bakunzi b'umuziki bakunzi ba DJ-PHILBYTE nafise ngiye gusohora vuba cyane Buja Vibes volume 7 edition spéciale mugabo izo bigizwe n'indirimbo z'ikirundi gusa kaze muri beza muje tubakumbuye uramareko nindwa muraba biwacu Runtown DJ. This is Buja Vibes. Turagushimiye ko nabanye natwe. Murakoze cyane namwe. Ego ndanakengurukiye ko baraturabanize ikiganiro cabaryoheye nimba cabaryoheye nimwibagire gufyonda kuri like button ndetse na subscribe n'agakengeri kugira ngo anytime ushize ikiganiro mube abambere kukibona. Une fois de plus, shimiye le Flambant Garden watijaho dukorera ni kibanza ciza cyane kandi hari ahantu henshi heza kwifotoreza nimwe mufite gahunda zo gusohoka nimwibagire kuhaca tuzosubira mu kiganiro gikurikira à la prochaine.